arya manama ahuza abantu benshi, arya manama ahuza abantu benshi, harimwo abakorewe ibibi, harimwo ivyabona, harimwo ababikoze bashoboye kwitaba n'abatitavye barabikoze, harimwo n'abanyagihugu baje kumviriza. Afasha gushigikira no gutsindagira ukuri twamaze kuronka mu gihugu. Afasha kuva muri kivunga bimwe twama tuvuga tuti aba nabicanyi, dushaka ko bavuga naka n'umwicanyi, tuve muri ya majambo aba nabicanyi, abahutu nabicanyi, abatutsi nabicanyi, vuga uti naka n'umwicanyi, naka niwe yakoreye ikibi. Aya manama ahuza abantu benshi twise audience adufasha kubwira abarundi bose yuko kugira dukire dukwiye gushira imbere ukuri, kuko ukuri kw'ikivunga kudakiza igihugu. Hanyuma icakane, aya manama aha ijambo abantu benshi baje kumviriza n'abaje batumiwe kuvuga, arafise icaruhura ababuze, abakorewe amabi, kuko nta kintu kiruhura nko kuronka ijambo ryerekeye ukuri wari waranyegejwe imyaka irenga 50. Icanyuma novuga nuko aya manama tugiye gutegura ari mwibwirizwa severi ikoresha kurya ivyo tumaze gukora byose byateganijwe n'ibwirizwa. Mwijambo rimwe dukora ivyo ibwirizwa ridusaba kugira abarundi benshi bataronse umwanya wo kuvuga, tubasange muri komine, tubasange muri province wabo, bavuge baterere, hanyuma bagire ico batahana ku byanyegejwe muri kahise. Iyo tubonye izo manza zaciwe muri kahise, zaciwe mu buryo zihonyanga agati y'akazina muntu, cyari zigatwara ubutunzi bw'abantu, severe iyo nyene niyifise ubwo bubasha bwo kuvuga iti uru rubanza nubwo gusubiramo. Iyo ngingo iranditse neza kuko bije gufasha kumenya ukuri. Ni nkajya kubwira bati abantu bose abiturira ubwoko n'abamenja, ubwo hari ubwoko bumenja bwose. Vuga uti ni naka yagumutse, ni naka yateye igihugu, mugabo sumugwi w'ubwoko bose bagumuka. Ububasha rero n'ubwo mu gisevere ari vyerekeye amazu, amatongo, ari vyerekeye ibi by'amafaranga yanyurujwe, tubitoye turondera ukuri kuri ivyo tuzobisubiramo, tuvyige, tubishira habona.